No munsi w'agahimbare nebaza nta majambo menshi dufise kuko nukunezerwa ivyo twasavye Imana muri uku kwezi guheze yaraduhaye n'umwohero. Bijya twaciyemwo muri uko kwezi guheze mwarabonye kuko kwezi Imana nayo ikiradutwengera. Ndabwire je nabashingira intahe naratangaye. Urugendo mperukamwe ni rwantangaje muri vyose. Sinari bwabone ahantu ngenda nkabonana n'abategetsi batandukanye bo kw'isi nkabura umwe ashobora gutora kanenge yohanura Uburundi n'ubwa mbere. Njango naho naje n'abaniyotsa ntaka turaza kumutsanya abashaho duhurirana naka. Nkaza numva ciyavuga ngo positive. Jewe nariyumvira muribuka tugiye gutabara bikongo amajambo yavugwa navuga ntigashika muri oni bashaca bambwira ibijambo bitanyaye nza numva mbwiye ngo votre présence en RDC est très positive gutyo nyene uko nyene ati kuva mushitseyo haciye haba impore ituze nta kintu na kimwe casubiye kubayo ati biriko biba muri Nord Kivu ati ce n'est pas votre problème uko nyene turabizi ugahura mpura na Union Européenne ati bimeze neza cyane n'uvu felicito aho mugejeje ibintu ngo mbere ngo navya bihano individuel ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byarahejeje gusinga ambwira uko yambwiye ati umwe wenyene atacibuka izina niwe wenyene ntayibuka izina giwe usanga ari kinyarire tutazi natwebwe. Urumva ugahura n'ibihugu hamwe ubona abantu bose bagucambirwa guhura n'abagwiza atunga ba Amerika mwe mwari bwabone ngaha abagwiza atunga ba Amerika ngahamagara inama jewe ninda nindesho mvuye mu Burundi mu gihugu kitanazwe baraba kuri Google ngo giherereye hehe ngatumira inama abagwiza atunga ba Amerika bakaza sari kuzura bose bakeneye kumviriza ingene boza n'imitahe yabo mu Burundi. Aho rero umwe wese agacashaka kugenda asavye umubonano gose kavuga none ko twahejeje inama ko bagwa basaye imibonano ngo rega hari n'abashaka gafoto muri kumwe uce wumva n'ibintu byantangaje cyane ukaraba ingene ingorane yari dutuntuje y'igitoro kumbe agira amageragezwa nta gitoro cyari gikenye kajya nakaje Imana yagize Imana yagize muri urwo rugendo turimo guterambere Imana irashobora kwigirisha ngo reka ndabarabe ntimwibuka Yesu avutse ashitse kwa Simeho ahejeje kumugaragura neza akamwita izina aravuga ngo wa mwana we ngo uri gitangaza ngo kandi ngo abantu benshi bazokwandura ko ngo ariko uzotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana siko vyanditse Yesu ko azotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana kajya kajede yagize Imana na kantu yagize kugira ivyiyumviro vya benshi bimenyekane none mwaciye mumenyekana batumvikana ukuri twaciye tukumenya we tworonka ikitoro aho twese twogize umunsi mukuru hagacaba barira Hurizo rero ntacamenyekana. Numva iryo geragezwa ntuze. Igitoro kirabonetse hagaca buhurira. Uwe mugesera ninda kizanye ninde. Haje ivyiyumviro vya benshi vyaciye bija habona vyigaragaza. Iyo ako kajede kataba ninde ari kumenya kari mu mutima w'umuntu. Hajya je ndabwije ukuri hajya ni kwa kunda amazi Imana yareka bakayabura kugira baparanganye Imana igacivuga iti ndayazanye akavuga baturugado raruhisha karabaye bya bigabo byaca bigira kudeta byakoraye na datani ati no kwera rumva Imana irareka kugira ngo bijya nagiye kuvyumva nasubiyemo ndasoma neza nico twa Bibiliya uyisomye rimwe ntuzuvuye ngo uramenye ibirimo Bibiliya bisaba kuguma uyisubiramwo niho umenya neza ibirimo
Imana hariho shortcut, inzira hagufi, biranditse muri Bibiliya, yarabajanye iravuga ati aba bantu ndabazi, bohirahira bakagenda bajya abafilisitiya baza kugwana, baca bose bagira ropri bagaruka mu Misiri, kuko ndabazi ko badadara igikano. Reka ahubwo banza mugaruke mu maso ya Farawo, kugira Farawo niyo babona, nawe aca konga ndamukonga ataza umutima, aca bakurikira, hanyuma nzoca ndabicira mu kiyaga bo bajabuke, gutyo n'abanyamisiri bazokwemera ko ari jewe ndi Imana. Muruvuge n'Imana ireka ibintu bikaba kugira ngo yerekane ikintu. Hagira uzovuga ari tuntu twose ruzaturabona nutugaragazwa dutoyi. Nkaburya turi muri bijya dufate basi abo twagendanya ahantu haraho, eka n'abandi bagumye banga bari ngaha, nta kintu mwahora mwumva ngo abazungu bo kwa Nyangoma. Burya hajya twariyumviriye abazungu bo kwa Nyangoma, umuntu wese yataye umutwe yarigeze yumvira igihe twitwa abazungu bo kwa Nyangoma kwashi yatumaze. Burya twaravyiyumviriye ngo duce tuvuga tuti kubura igitoro n'ikindi, aho twabuze irya hoho gushika aho twera twese tuba abazungu, bakavuga ngo abazungu bo kwa Nyangoma mu mamedia ntivyabaye. Je ndibuka hariho abagwaye kwashi gushikaho, iyo ndamuravye umwe muri bo kabona nikigatanya ubu rero nyakiga kirutanda staze barare urugate niko ruratambuka ndaruraba. Ico gihe ndibuka urabona ikoti rya gikostime wamenga niryo koti rirerire, iyo baduteye harateye igihe bace bacana umucanwa ngo abasoda ba leta bahabone aho bari kugira baze kubica. Ugacura buno munsi arashitse rero ngo abuza gatoro, ijuru rirakorotse, igihugu n'igishaka gisanzare, na neva n'umugesera yananiwe. Ukamuraba uwo muntu kandi yaranditse kuri rezo sosio nyawayo, yaranditse ibi byagaragaje benshi, cyaragaragaje n'urugatanya. Muga nkibuka igihe yaragwaye kwashi bavuga ngo bagaturira umwotsi, nabo basoda ba leta bakanka kuhabona, bagaca biyankira nabo bacanye ngo bababone kugira babakure ku isi. Mugubuza gatoro gatoyi fye uri bagiye jereyo hajya narimva, ariko burya nkabavuga ngo abene gihugu bace bagumuka, imodoka wigendesha he weho ntucishira muhira. Hari umunsi bambwiye ngo bagira bagumuke, ntimuvuze ngo umuntu yagenda n'imodoka agira agende n'amaguru, ni vyiza cyane, birasubiza ku buzutu. None bambwiye ngo abantu bagira bagumuke ngo baje mwibarabara, kandi uwo muntu namubajeje uko nyene vrema. Je rero kubera sinigera mpamuka mu buzima bwanje, sanabaza nti donc abagenda n'imodoka bagira bagende n'amaguru, c'est bien. Abagenda n'amaguru nawe bica bigenda gute? Abagenda n'amaguru bica bigenda gute? Rega uko wewe wiyumvira ivyawe yumvira n'abandi, kandi wacu ubona ko abahora bagenda n'amaguru nabo baca baguherekeza, kandi utahora ubaha na lift. Iyumvira ntiwahora ubaha na lift, mugo rero harageze ngo tugira rero tuje mwibarabara, ugaca ubona ko nabamwe wimba lift baca bagukurikira. Ninda bikubwiye sinabonye baca bagira umunsi mukuru bose, umunsi uraho. Ukuvuga rero jenaganda bwire Imana warayishize imbere ukayiha ikibanza ca mbere. Ica mbere citondegwa, banza umenye ko ariyo iri komanda, niwe mudereva. Wera uciye wigisha ko ari we uri umudereva, Imana ikivuga ngo okay reka nirabire hirya ndabe, hama wapararanganye igace subira igahindukira. Wewe wokwibagira gute ku Imana? Shiraho kakaririmbo bashirisho ko gihe caye irishura